Nitekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri imbonesha kure yacu kandi yanyu Umuhuza TV. Uyu numwe tugiye kubageza ko amakuru bigezwe ko muri kano kanya biriko biravugwa nga mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuzagugaruka muri vyinshi bitandukanye gusa kandi tukaza kugaruka kuyarabana n'igisata c'umutekano. Nibwo tugiye kugaruka neza na neza kuri Colonel Alfred Innocent Museremu. Benshi bariko bibaza ivyirigarukanwa ryiwe mu nzego z'umutekano ico vyoba bisigura. Ni nyuma y'imyaka hafi ibiri yigijwe kure y'inzego zihambaye, Alfred Innocent Museremu yaraye aganywe kuba umuyobozi ntayegayezwa w'inama y'igihugu ijejwe umutekano, secrétaire permanent du Conseil national de sécurité. Colonel Museremu yari yahawe amabanga akomeye mu ntango y'intwaro ya President Ndayishimiye, aho yagenywa kurongora iperereza mu gihugu hagati uwo benshi bita DDI. Ayo mabanga akaba yarayaronkejwe muri Mukakaro umwaka w'2020. Iyo ikaba yari impembe ikomeye ya President Ndayishimiye kuko Alfred Innocent Museremu yari yagumanye nawe mu gihe c'imyamamazo yo mu mwaka w'2020 amurabira umutekano, amubera n'umuhanuzi akomeye. Muri Mukakaro umwaka w'2022 mu gihe Ndayishimiye ari karategura ikurwa rya General Bunyoni, Alfred Innocent Museremu yarakuwe kuba DDI azezwe iperereza ryo hanze y'igihugu. Ayo mabanga yayamazemo nayo umwanya rumara, umwanya munini awumara yisigura imbere y'inzego zitandukanye z'iperereza ndetse n'iz'ubutungane. Imbere y'impera y'umwaka w'2022 Alfred Innocent Museremu yarabogojwe mu mabanga y'iperereza, arungikwa gukorera mu gipolisi mu ntara ya Muyinga, aho vy'ukuri atamabanga yarafise. Mbere ni gake cyane yahora aboneka muri yo ntara, umwanya munini yawumara mu vyiwe i Bujumbura. Bamwe bakavuga ko ivyo vyo guhabwa ayo mabanga mu ntara ya Muyinga n'ubundi vyari bimeze nko kumwigiza kure cyane y'inze y'urwego rw'umutekano. Kuri ubu rero arugarutsemwo. Nkuko twabigarutse ko makuru yacu yabanje, reka tubanze tubabwire vyinshi kuri uyu mugabo ndetse n'aya mabanga agiyemwo. Umunyamabanga ntayegayezwa w'inama y'igihugu ijejwe umutekano nta butegetsi afise, ariko iki ni ikibanza c'iteka gikura Museremu mu gakengere yaramazemwo imyaka hafi 2. Muri ico kibanza niho azoronka amakuru atari make ajanye n'umutekano be n'ibikorerwa mu bushikiranganje butandukanye, ariko nta ngingo azobafata. We ico azokora nuko azoheza agatanga raporo ku mukuru w'igihugu, akanamuha ivyumviro bijanye na politiki y'umutekano no kwivuna abansi. Ico ni ikibanza naco General Arengiyome Bunyoni yari yigeze guhabwa muri Munyonyi umwaka w'2014 mu gihe akuwe bivuye ku ikete ry'abagenerali 13 bahoze bagwana muri CNDD FDD bandikiye President Nkurunziza. Ico gihe Nkurunziza yahaye Bunyoni ico kibanza kugira murinda agasuzuguro kabamukuje kandi amurinde ko ari uwundi amugaba kiretse Nkurunziza. Ni kibanza bakunze kubikamwo umutegetsi batabona amabanga akomeye bo mushinga, ariko bakamurinda kumaramara. Kugenwa kwa Museremu ngo vyibusa n'ubundi nguvu za General Ndayishimiye mu butegetsi bwa President Ndayishimiye, bisa no guhabwa imbabazi ariko adasubijwe icizere ca mbere, kumbure ngo n'ibindi bizoza inyuma. Ni mu gihe kandi mu mwaka w'2022 bivugwa yuko wabaye kandi umwaka utoroshe kuri Colonel Alfred Innocent Museremu. Museremu yarasanzwe akorana cyane na General Gabriel Nizigama batazira Tibiya, yari umuyobozi mwishikira mu biro vy'umukuru w'igihugu. Gabriel Nizigama yari yakezwe ko yari mu bashatse gutembagaza President Ndayishimiye uwo mwaka, agira ko arabogozwa yongera arakubitwa bikomeye. Colonel Museremu nawe nyene ntiyatevye kubogozwa, akekwa ko yarasangiye umugambi na Gabriel Nizigama. Bano bagabo babiri naho bakuwe ntibapfunzwe nka General Bunyoni. Icyabakijije ni imigenderanire bafitaniye na General Ndayishimiye mupfasoni w'umukuru w'igihugu. Twari tumaranye iminsi amakuru avuga ingene General Ndayishimiye ngo ariko arakora ivyo ashoboye vyose ngo Museremu agaruke mu mabanga akomeye. Museremu ubwiwe ntiyanatinya kubibwira abamwegere ko azogaruka amabanga vuba kandi akomeye. President Ndayishimiye we yaragezaho mu minsi iheze yatswe guhagarika Museremu bivuye ku makuru aguma
ariko araronka ajanye n'amanyanga Musiremu yakoze akiri DDI. Aho hose Angelina Ndayishimiye yaguma yamama ngo boba bihaye baramugupfunga uwafashije gushika ku butegetsi ariwe Colonel Alfred Innocent Musiremu nkuko nababwiye, akaba ariwe yarajejwe cyane umutekano wa Perezida Varisito Ndayishimiye mu myamamazo yo matora yabaye mu mwaka w'ibihumbi 2020. Colonel Musiremu Alfred Innocent uyu kubarana gateka kazina muntu benshi bakavuga ko igenwa rya Colonel Alfred Innocent Musiremu risigura ko ibijanye n'agateka kazina muntu atakibanza kinini vyimirije kuronka muri ubu butegetsi, ngo no butumwa bo bicane ku mpazwa zivundiye mu munyoro zashizweyo na Colonel Alfred Innocent Musiremu. Muti rero aya mabi nayahe? Musiremu ari mu ntwazangabo z'ipete rya Colonel zivugwa mu mabi menshi akomeye cyane. Ubundi ikurwa rya Colonel Alfred Innocent Musiremu ni kimwe mu vyari vyatanze icizere ko President Ndayishimiye yobagira yuko bitagashi ahindura amabi yaboneka mu ntwaro yiwe. Ico gihe yarahejeje kwikura ko imwe mu ntwazangabo yacafuza cyane ubutegetsi bwa Ndayishimiye. Ifoto ya Alfred Innocent Musiremu arasa abari mu myerekano mu mwaka w'ibihumbi 2015 yindi imwerekana ariko arakubita umwana muto ziri mu mafoto yakwiragiye mu isi yose mu mwaka w'ibihumbi 2015. Alfred Musiremu kandi numwe mu bashigikiye kandi bafashije bidasanzwe onyangwa y'agateka kazina muntu mu kiringo cya gatatu ca Nkurunziza, aho agenewe kuba umuyobozi w'iperereza mu gihugu hagati DDI. Alfred Innocent Musiremu umwanya wa mbere yarazwe inguvu bamwe mu bakozi b'iperereza bari bahambaye cyane kuri Nkurunziza, ariko nicabujije ko guhera muri Nyakanga umwaka w'ibihumbi 2020 iperereza risubira mu mabi yaranze ikiringo cya gatatu ca Nkurunziza nko kunyuza abantu bakaburwa irengero mu kiringo c'amezi 3 gusa. Iperereza mu gihugu hagati ryari rihejeje kunyuruza abantu barenga 200 batigeze basubira kuboneka gushika uyu munsi. Mu mwaka w'ibihumbi 2021 Alfred Innocent Musiremu yarababaye cyane aho yisanga iperereza ry'igisirikare JD risa n'iryamutwaye akazi rija mu vyo kunyuruza abantu mu gihugu cyose rimwiba. Abo bamwe mu nderetsi canke se informateri rinahabwa amafaranga menshi kurusha ayahabwa urwego yatwara. Ivyo bikaba rwose biri mu vyateranije Colonel Alfred Innocent Musiremu yatwara iperereza mu gihugu hagati ndetse na Colonel Ernest Musaba yatwara iperereza ry'igisoda. Iruhande y'amabi atandukanye y'uguhohotera kiremwa muntu kandi Colonel Musiremu yaravuzwe cyane mu bijanye no kurya ibiturire na cyane cyane mu barwizatunga batandukanye. Uyu akaba yaravuzwe mu gupfungisha abantu benshi ataca bahora, n'ubu abatari bake bavundiye mu mabohero atandukanye. Kubwiwe Musiremu niwe yaha amategeko abacamanza uko baca imanza zijanye nabo yapfungishije ku karenganyo, aho harimwo abanywanyi benshi b'umugambwe seneri baborejwe gufa mu gihe ca Musiremu, aho harimwo Augustin Matata na Innocent barutwa nayo bahavuye bapfa kubera amahiri bakubiswe mu iperereza. Musiremu kandi ari mu bafise amabanga ajanye n'iturirwa ry'iborero rikuru rya Gitega muri Kigara mu mwaka w'ibihumbi 2021 be n'ingene ibiziga vy'abanyororo vyahambwe mu kinyegero. Amwe mu madosiye kandi akomeye yavuzwemwo akredidi nk'igandagurwa rya Thierry Kubwimana muri Munyonyo umwaka w'ibihumbi 2020 aranubahuka afatisha umupfakazi wiwe Krista Kaneza yari afise imyaka 18 ngo niwe yipfakaje. Krista Kaneza akaba ari ku inyuma y'induru nyinshi yavugijwe n'abarinda gateka kazina muntu ariko nta muco wigeze utangwa kubagandaguye umugabo wiwe. Iyi dosiye itoroshe nifatwa rya muganga Christophe Sahabu muri Ntwarante umwaka w'ibihumbi 2020 mu ntumbero yo kumunyaga ibitaro Kira Hospital. Kugeza ubu akarenganyo gakorerwa Sahabu karabandanye ku rugero rwo kumwaka ubuzima. Iyi akaba ari imwe mu nkuru tuzogaruka ku munsi w'ejo tukabageza ko vyinshi mu byo duhejeje kuronka kubiriko birashikira uyu Christophe Sahabu yari arongoye ibitaro Kira akaza kuvyakwa na bimwe mu bihangange mu butegetsi. Ni mu gihe kandi mu yandi makuru ibiriko biravugwa tugiye kubageza ko muri kano kanya ari ivyabaye mu ntara ya Kirundo aho basaba gutunganizwa bagabwa amafaranga bakoreye. Aba akaba ari abakozi bashika 100 bagizwe n'abafundi bubaka maso n'abafasha babo Ede Maso bahora bubaka ibitaro vy'akarere ka Vumbi. Ibitaro biriko vyubakwa muri komine Ntega.
Tubanze tubamenyeshe ko ivyo bitaro biriko vyubakwa n'ikigo ca leta kijejwe inyubako Obuha Office. Ico kigo kikaba gihagarariwe n'uwitwa Ntwaza Dieme ku rwego rw'iyo ntara ya Kirundo. Haraciye imyaka yababa 3 ivyo bitaro bitanguye kubakwa, ariko haraciye ukwezi ibikorwa bihagaze. Abakozi bose bariko bavyubaka bakaba baciye bahagarikwa giturumbuka, baca barataha badahembwe. Nkuko abakozi bashikijana babimenyesha, ibikorwa vyahagaze baheranirwa amafaranga y'amezi 3. Mu nyuma baragerageje kwitura umwe mu barongoye Obuha mu ntara ya Kirundo ariyo Ntwaza Dieme, ariko inyishu yabahaye ntiyabahumurije na gato, kuko yababwiye ko borindira, acongera babwira ko ivyo kubahemba bitihuta kuko bibaye ngombwa bokorera igihugu. Uti ni mugende murindire, erega ibikorwa mwariko ni ivy'igihugu, mushobora gukorera leta kuko ni ibikorwa rusangi ku neza y'igihugu. Uku niko Ntwaza Dieme yabwiye abo bakozi. Abo bakozi bamaze kumva inyishu bahawe n'urongoye Obuha ari nawe yabakoresha, inguvu zaracitse, bibwira ko amafaranga yo bashobora kuyaheranwa burundu. Baciye bigira inama bitura mu senere wa komine Ntega Mbanzabugabo Pierre Karaveri, ariko nawe nyene inyishu yabahaye ni humuriza, kuko yabwiye ko borindira ngo kuko leta irateba kwishura ariko ntiharanira umuntu. Gushika ubu aba bakozi bari mu kangaratete, ntibagira uwo bari buture ikibazo cyabo, bari mu mwiheburo, bakagira amakenga ko amafaranga y'abashobora guheranwa burundu. Bagira bati birabaje gukora amezi 3 yose ukorera leta, ariko bikarangira uheraniwe amafaranga wakoreye. Abo bakozi bakaba basaba inzego zibijejwe kubafasha kugira ngo baronswe ayo mafaranga yabo, babone kwikenura mu miryango yabo, banaronka amafaranga yo kugura ibikoresho vy'abana buca batangura amashure. Ni mu gihe kandi bivugwa yuko ngo babwiwe amajambo adahumuriza kandi atari meza. Inyuma y'imyaka kandi 2 apfungiwe mw'iperereza, yashikanywe mu ibohero rikuru rya Gitega. Uyu akaba ari umunyagihugu Ntirandekura Innocent avuka mu ntara ya Cankuzo, aho yari amaze imyaka 2 apfungiwe mw'iperereza mw'ibanga ntangere. Ipfungwa ryiwe rikaba ririmo akarenganyo n'ibinyegezwa vyinshi, nkuko twabibagajije ko igihe twariko tumutabariza. Iyi nkuru y'uyu munyagihugu tuzegaruka ko ku munsi w'ejo, igihe tuzoba turiko tubageza ko inkuru irabana n'ingene amagara ya Dr Christophe Sahabo yifashe. Gusa amakuru twaronse nuko iyi nzira karengane yakuye mw'iperereza itwarwa gupfungirwa mu ibohero rikuru ry'intara ya Gitega hirya y'ejo, aho amagara yiwe nawe amagara yiwe akaba atifashe neza kuko yasinzikariye aho mw'iperereza. Byinshi kubijanye n'ipfungwa ryiwe, abamupfungishije navyo tukazobigaruka ko mu nkuru turiko tubategurira. Aya rero niyo makuru yaragezwe ko muri kano kanya. Ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko kugira ngo tuzicikanwe n'adushikiriza, usangize kandi ano makuru bagenza aho bari hose kugira ngo nabo baje bashikirwa n'abiriko biravugwa bigezwe ko nga mu gihugu cy'u Burundi, hanze y'imbibe z'igihugu cy'u Burundi ndetse no makungu ya kure. No Muhuza TV, Imana ibahezagire bikorwa vyanyu vya misi yose muri ko murakora.